jewe ndi ku kazi kandi akazi kanje ndagakunda icuma ni cy'umubosi nanje ndi ku kazi ikintu ukora ugerageza gukunda akazi ugakunda niyo modokari kuko igwaye bisa nkuko nawe bugwaye nukuvuga ko utegerezwa kuyibungabunga kuko nakazi kiwawe novuga muri make ni abari nk'umudamu baguhaye burya madame n'umuntu abungwabungwa rero iyo umuntu aguhaye umukobwa ukaja kumufata nabi buriya ntabwo biba ari byiza rero imodoka ishatse kubigereranya n'ibyo rero mu gihe umubosi akwizeye akaguha imodokari rimwe rimusanga atanakuzi nturi famiye uri umuntu muhuye uko nyene nawe yamuhawe n'uwundi utegerezwa kuyibungabunga ukamenya uburyo uyitwaramwo mbega uri kwitwara ahantu hameze gute ukamenya uburyo uyitwara ntukayirukangane ahantu habi menya ukuntu uyigendesha uyengenge kuko ipfuye canke ikagira isanganya ni kimwe muri bibiri niba utapfuye akazi karahagarara kandi akazi gahagaze hari umuntu aca kugira ati taha kandi iyo bakubona uri umuntu mwiza ukora akazi neza ukitwararika barakurondera si ubarondera usanga nimero zawe zaratanzwe mugabo atabyuzi kuba umuntu arakurondeye ni sawa uri naka ndi naka nimero yawe nayihawe na naka nakwifuza koza kunkorera rero umva ico nico ciza impanuro no bahari rero nuko bokunda icuma c'umubosi aba yakwizeye akaguha ataho muzinanye nturi famiye nturi iki kuriwe ahubwo icuma wamupfana nako kazi uri kwamukorera rero utegerezwa kubungabunga ico cuma kikaguma kimeze neza kuko iyo kitariko kiragwaragurika umubosi aravuga uyu muntu ni muzima Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizeye ko mumeze neza aho ni gaha mu Burundi canke mu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Pasiplo turi mu kiganiro kora ku bwejo tuvuze kora ku bwejo tuvuze dukore cyane ejo hazoza tuzobe duteye imbere ubundi rero buri mu nzira y'amajambere mu 2040 buzoba neza neza mu nzira y'amajambere mu 2060 buzoba bwamaze gushikira iterambere riramo byo byose rero ushaka gukunda tokwiye ku muzi ngo dukore tutahananye ibyimviro tudashigikiranye tudafatanye mu mugongo ari naco gituma Roy TV hayihangiro yo kugendera bene gihugu mu kubashigikira mu kubatera intege mu bikorwa bitandukanye baba bari umunsi rero umunsi dasanzwe ndi kumwe n'umushoferi abikora neza cyane ushaka kumwita umutaximen canke umushoferi nyene mu majambo make aho tuza kurabira hamwe ibijanye n'akazi k'ubushoferi ushaka kuba wumva ushaka kubikora ushaka kuba wumva ushaka kubyiga numwe mu masanzwe bakora neza cyane twaragendera bagiye batandukanye haba abatayeri abakameramani abantu benshi bakora ubuzi butandukanye twaraganiye nabo twarabateye intege hari n'abandi batanguye ibikorwa kuva aho bumviye kora ku bwejo ndanabashimira cyane ndanabatera n'intege uno munsi rero tuza kurabira hamwe ingene bisanzwe bimeze ariko imbere ko twinjira mu kiganiro kandi musabe yidondore abwire amazina yiwe abakunzi bacu ba Roy TV tuyage muzi uwo turiko turayaga turabakire muri Roy TV yego murakoze amazina yawe kwitande nitwa Nkunziza Yves batazira kibosi Nkunziza Yves batazira kibosi bakutaziriye kibosi kubera iki bo ku ndoto zanje namye nshiramwo kuzoba umubosi ego warabishitseko ndi mu nzira yavyo tugushimiye cyane nkitangura rero nababwiye ko ari umushoferi asanzwe anyonga ibintu bigiye bitandukanye haba amakamyo arabishoboye kuyanyonga amataxi imodoka zigiye zitandukanye hari abandi rero babifata minnego kumva umenga sumunga nk'indi myuga bakumva umenga kuba umushoferi birasanzwe ariko ni impano idasanzwe uri umushoferi ashaka gutunga umuryango uri umushoferi ashaka kwiteza imbere uri umushoferi ashaka kugisha abana ku mashuri azimvye uri umushoferi nta kintu na kimwe utokora abandi bakora kuko n'ubuzi mu bundi buzi tukiri ngaho nyene Yves turifuza kumenya mwatavuye kunyonga ryari
jewe icifuzo co kwiga ubushoferi cyatanguye kunzamwo nkiri muto. Yego amashuri nta nabandanije byaranse, ariko ico gihe nabona umuonkere wanje ari umushoferi, ndabikunda, ndavuga ati nanje nzotegerezwa kuja mu kirenge ciwiwe. Niho rero naguma ndavyiyumvira, ndava ruguru ndamanuka ini Bujumbura. Ntabwo nashikiye muri ivyo, ariko nashikiye mu bundi buzi baye ubuzi bwo mu nzu. Nakonye n'akazi kandi ni keza kandi gafasha benshi, hama ndagakora, ariko mu nyuma kubwo nari mfise izindi ndoto ziri muri jewe narahavuye ndabihagarika, ahubwo ncanja kwiga imodokari, ndiga izi modoka ntonto. Yego ndavyiga, ariko bantwenga ati ntavyo nzoshobora, ntaho nzoshika, ariko mugabo je ndagumye umutima kubera indoto zanje zitari bwashike. Navuga ati je nzotegeza gushika kwihangiro ryanje. Yego hama ndavyiga buke buke, birantwara uburyo kweri, ariko ndagumizako buhoro buhoro. Mu nyuma rero ndaje gukora ikibazo ca mbere ndagitora, test provisoire, ndagenda ndakora n'icya kabiri naco ndagitora, hama ndaronka permis. Maze kuronka permis nta gihe kirekire namaze nk'umwaka umwe gusa nkora udupike, ndabibamwo nyene, ndonka igihumbi co kurya ndabibamwo. Niho rero mu nyuma navura ndaronka akazi natanguye kuronka akazi ko gutwara umuntu. Ndagakora, nagiye nkorera ahatandukanye, yego ntwara abantu batandukanye. Ubu rero sinkiri mutoyi, ubu ndakuze. Tugushimira yuko cyane. ngeze ku rwego rwo gutwara muri zimwe nini zibaho. Yego Turifuza kumenya aho mbega hari ryari, mwavyiga gute, vyasaba iki? Turashaka muduhe umuco. Okay, natanguye kwiga imodokari 2020. 2020. Yego, ariko ndibuka 2014 narakoze ubujagazi kubera nari umuntu ku kintu c'imodoka kumva zuko nabishaka cyane, ntabwo banarifise. Ikintu nakoresheje naregera abashoferi nkababaza, bakambwira uburyo n'inzira nocamwo. Hama nanje ikintu nakoze nagiye kuyubaka umodokari, nta muntu turi kumwe, ari jeje nyene nja gukora bya bindi bambwira. Mbona ndayihagurukije iragiye, mbona ndayisubije inyuma iragiye. Ndavuga kumbe bya bintu rero nuko babigenza, wa muntu ntiyambeshe. Niho rero mu nyuma ndibuka nari ahantu turi kumwe n'umubosi, imodoka arayisiga, ansigira n'urupfunguruzo. Jeje ndayitora ati reka ngende intambwe 5 ndabe ko bya bintu bikora. Ndagenda, umubosi aho yaragiye yasanze nanje ndiko ndagaruka. Ndavuga ati kumbe rero bya bintu nivyo, wa muntu yambwira uko babigenza ntiyambeshe, nibijya nyene. Nuko nca ndumva intege zobwo zo kubikomeza gose no kubikunda. Ncangira ko renda bikunda 2020 candaja muri auto école, ntabwo nganje kunonosora bya bintu nabo bambwire niga amategeko y'ibijanye n'ibarabara, mbega bijya biranganzira by'amapankarite mbe bisigura iki. Niho ibyo navyiga navyo ndabiheza, ndanabikorera n'ikibazo ndanagitora. Nene kugeza uyu munsi nembera mw'ibarabara ataco ninone. Tugushimira cyane. Uravuye kwiga 2020, urakoze ikibazo, uragitoye, uratanguye gutembera mw'ibarabara. Turashaka kumenya neza na neza umaze kwinjira mu kazi, kandi akazi kawe wari usanzwe ukunda, wari usanzwe unashuhiye, kandi biranaryoshe kumva wari umukozi wo mu nzu ukisanga umushoferi. Novuge ko ari intambwe wari uteye. Wavyakiriye gute ku ruhande rwawe? Nukuri jewe naranezerewe cyane, ndavuga ati Mana urakoze. Kuko hari benshi bavyipfuza, ariko mugabo inzira bakayibura. Mugabo je kuba nararose inzira, nico gituma nshimira Imana. Kweri ntivyoroshe, kandi murazi ko atarugendo na rumwe rwigera goroha, bisaba kwihangana,
usonza kuruha byose ukemera ukabibamwo kugira ngo ushike kwihangiro ryawe. Urababara kweri, mugabo iyo umaze gushika muri ryahangiro ryawe uriha kuya wa mubabaro ukawoga ukanibagira ahubwo ko wigeze ubabara kandi unaruha unasonza. Ego tugushimire cyane. Uravuye mu buhoyi uragiye mu gishoferi, nibaza yuko zandatu zawe zo kuba umubosi wari utanguye kwibaza yuko zitanguye gushika, kuko wari uhinduye akazi, uvuye ku kazi ko mu gikoni ukagenda ku kazi ko mw'ibarabara, uvuga yuko hari ubutandukane budasanzwe. Uratanguye kubikora, mbega ibijanye n'agashahara waciye uvyifatamwo gute? Vyarakoroheye kw'iterambere ryawe wifuza gushikako? Vyagiye biragenda gute neza na neza? Bo umushahara ego ntabwo watanguye ari uwo nipfuza, kuko mvuze ati umushahara ni muke canke ni mwinshi, kwibi bihe vya none ntawe uhari mwinshi kandi ntawe uhari na mukeya. Ubundi bwo kubera uba ukiri mushasha, uko umushahara uba ungana kose utegeza kuwutora kugira ngo umenyere ibyo mw'ibarabara, unamenyekane. Biragufasha cyane kuko uriko wishira ku rwego rwo hejuru, nawe kandi ukiri mushasha ata byinshi uramenya, ata amabanga amwe n'ayandi uramenya, woba wihenze kandi woba wigurishije. Bisaba ko ugenda ingazi ku ngazi. Ego tukiri ngaho nyene turifuza kumenya murinjiye mu gishoferi muratanguye kuronka agashahara kuko ari kangana kose, kandi ku ruhande rw'iwawe kategeza gusumba ko kuba uri mu gikoni hariho impinduka wategeza kubona. Mbega hari indi migambi muba mwarashitseko, ugasanga mwarubatse umuryango, ugasanga mwaragize utundi duproje ha ruhande, inyuma yo kuba mwizewe mugatangura kuba umushoferi, bimeze gute? Ego vraiment sino bigaya ndabikenguruka cyane. Byarankoreye mariage, birantungiye n'umuryango. Ndafise umuryango, ndafise abana batatu, ndafise umudamu umwe, kandi vraiment tubayeho neza. Nta mucangwa nja gusaba, nta yafu yo kukiko nja gusaba. Ego novuga je birantunze n'umuryango wanje, kandi hari n'abandi ngenda fasha, kandi ndafise n'utworogwa nyene nakuyemwo. Sitwisha ariko nidukeye, umugabo ndadukenguruka kuko twavuye mu kazi k'ubushoferi. Naratangura ubushoferi ntabwo nari bwabibone. Ego tugushimire cyane. Turifuza akajambo wobwira abifuza kwiga ibijanye n'ubushoferi, ugasanga ko baratinya, uko barabikritika ngo ngo nta mahera arimwo, ngo kanone kindi nokora, ngo kengira ibi na biriya, ni caki nobahanura ku ruhande rw'iwawe? Bo ku muntu yoba yifuza kwiga ubushoferi, ikintu ca mbere yige kwihangana. Harimo utubazo twishi tukera duterana ishavu iyo uri kuriga, kuko baragukankamira. Uravye umuntu ariko aragukankamira ukabona nta junja gusumvya, bigaca bituma ku mutima wawe hakomereka. Mugabo rero kubera uzi yuko uri kuriga, hari ivyo umukeneyeko, uramwubaha ukamubahiriza, nimba kubwiye nabi ukihangana, kuko si ivyo biba vyakujanye, uba wajanywe no kumenya bijya ariko arakubwira. Ego hama ico nobahanura nukuri umwuga mwiza, kandi tubiravye umaze kuba ata amashuri wabandanije ukicara ata mwuga n'umwe ufise, n'uruhombo runiniya. Uba uri kukwega ubukene mu buzima bwawe. Nobafasha yego niyo utokwiga ubushoferi, wige ikindi kintu c'umwuga. Mu majambo make umwuga niwo nobahanurira barondere bige. Hama ubushoferi nabwo wumva bikeneye kandi abikunda anavyifuza, yo kwegera amauto ikore, naho akanoti uburyo batanga si bwinshi bivanye n'ico uriko urarondera, kuko n'abari kw'ishuri bariha minervale ndende kandi imyaka myinshi.
mugabo barihangana bakagumako kubera baba bazi ico bariko bararondera. Rero ivyo vy'imodoka vy'ubushoferi si imyaka, nukuri ufise umutwe ufata si imyaka, ushobora kuvyiga amezi 3 ukaba ubifise vyo gushobora kugenda aha mu gisagara no mu ntara za ruguru. Ikintu rero nobahanura bagira umutima wo kwihangana, wabigiyemwo bikunze ubikore nk'uko arivyo vyakujanye, agashavu ugasige muhira, kuko vraiment agashavu kariyo karaza utakarondeye. Kumvo z'umuntu aba ariko akwigisha ategerezwa kugutuka, aragukarira kabisa kugira ngo nawe vyinjire, nutaha umutwe wawe bijya yakweretse ucu vyarogisa, ahubwo nabisubiremwo kandi ata modoka rifise ukayitwara uri kuyitwarira mu mutwe ata modoka rurimo. Rero gikuru botsinda agashavu hama bakumviriza umwigisha ivyo ariko abigisha. Ubundi bwobwo ntibigoye, ntibazogira ubwoba, baragenda yego ubwa mbere menga biraguteye ubwoba, ariko umunsi ugira kabiri siko bizoba, uzosanga nawe ubwoba bwaheze wamenyereye. Rero nukuri bige umwuga, n'umwuga w'ishoferi ni mwiza kandi urabeshejeho abantu benshi. Si jeje nyene ubeshejeho, hari n'abandi n'abantanguriye n'abandi badutanguriye kera kandi nabonye barabishingira intahe. Umwuga w'igishoferi ni umwuga mwiza. Tubashimiye cyane ku bijanye n'abantu usanga bazi uwo mwuga, ariko ku bijanye na permis de conduire bikabagora. Mbega naho vyaciye bigenda gute, mwarose gute? Bamwe bashobora kuba bazi umwuga mugabo akavuga ati simona uburyo noca mundonke permis de conduire, sinofata imodoka abandi banyogere ifise permis de conduire, bigenda gute nawe? Okay. Kugira ngo ushobore kuronka permis de conduire nuko uba waciye muri auto école. Uraca muri auto école ukiga bijya bijanye n'amategeko, hama ukagaruka ukiga. Nk'ubu ubusanzwe uyizi woca wiga amategeko gusa, hama wize ayo mategeko uyarangije ukagenda ugakora ikibazo ca test provisoire. Rero ugikoze hama ugitoye bakayiguha test provisoire, ugaca urindira amezi 6 canke kubera ubu usanzwe umenyereye ibintu vyo kunyonga ariko muga ata permis ufise, ugaca ugenda ugakora kya kibazo. Ugikoze bakabona urabishoboye, hama bagaheza bakakwemerera kuronka permis. Hajya muri PCR niho ico kibazo gikoregwa, vyose niho bitunganirizwa. Ugenda rero ubishoboye baca bagutunganiza ba permis, ukaba uronse uburenganzira bwo kugenda mw'ibarabara ata kibazo. Ego. Tubashimiye cyane. Turifuza kumenya ku bijanye n'intambanyi, aho usanga abantu benshi ari abanyabwoba, ati mbega nintora imodoka y'abandi kampfana, nintora imodoka y'abandi bikagenda uku canke kuriya, mbega ho umuntu aravyitwaramwo gute kugira ngo agumane ubwizigirwa ku bantu, namwabye umuduga batari uwiwe, ariko ugenda gusaba ubuzi mu bandi, kaguha imodoka ukayidugana ruguru ukagaruka ugatwara abantu mu mariage, ugakora taxi, kandi mwene umuduga mutaba muri kumwe, bihora bica bigenda gute? Yego, nkiri ca mbere hari akantu dukunda guhura nako k'abantu bakiri bashasha. Abantu bakiri bashasha hariho akantu bakunda gukora, ariko ako kantu si keza. Buriya kumenya imodoka si ukwiruka. Oyaye, kumenya imodoka ni experience. Novuga ni ubumenyere. Ego, kuko ubaye utaramenyera urashobora kuyirukana hama ikakunanira kugera. Ego, rero imaze kukunanira kugera ucugira isanganya. Rero nk'ubu iba atari imodoka yiwawe uvuga ati jewe ndi ku kazi kandi akazi kanje ndagakunda, icuma ni cy'umubosi, nanje ndi ku kazi. Ikintu ukora ugerageza gukunda akazi, ugakunda niyo modokari. Kuko igwaye bisa nkuko nawe ubugwaye. Ni ukuvuga ko utegerezwa kuyibungabunga, kuko
nakazi kiwawe novuga muri make ni abari nk'umudamu baguhaye burya madame n'umuntu abungwa rero iyo umuntu aguhaye umukobwa ukaja kumufata nabi buriya ntabwo biba ari vyiza rero imodoka nshatse kubigereranya n'ivyo rero mu gihe umubosi akwizeye akaguha imodokari rimwe rimwe usanga atanakuzi nturi famiye uri umuntu muhuye uko nyene nawe yamuhawe n'uwundi utegerezwa kuyibungabunga ukamenya uburyo uyitwaramwo mbega uri kwitwara ahantu hameze gute ukamenya uburyo uyitwara ntukayirukangane ahantu habi menya ukuntu uyigendesha uyengenge kuko ipfuye canke ikagira isanganya ni kimwe muri bibiri niba utapfuye akazi karahagarara kandi akazi gahagaze hari umuntu aca akubwira ati taha akazi kakaba gapfuye akazi rero gaheze urumva tutagura kuja mu bindi bibazo mbega ndagakura hehe tagura gusura guhangayika urondeza kandi iyo bakubona uri umuntu mwiza ukora akazi neza ukitwararika barakurondera si ubarondera usanga nimero zawe zaratanzwe mugabo atavyuzi kuba umuntu arakurondeye ni sawa uri naka ndi naka nimero yawe nayihawe na naka nakwifuza koza kunkora rero urumva ico nico ciza impanuro nobaha rero nuko bokunda icuma c'umubosi aba yakwizeye akaguha ataho muzinanye nturi famiye nturi iki kuriwe ahubwo icuma wamupfana nako kazi uriko uramukorera rero utegerezwa kubungabunga ico cuma kikaguma kimeze neza kuko iyo kitariko kiragwaragurika umubosi aravuga uyu muntu ni muzima mugiye abona aragwaye icuma mu kwezi ugiye nko muri garage gatatu aca avuga ati uyu muntu hari ibintu akora bitari bizima akazi karashobora guhera kuri izo mvo mugabonye amezi 2 3 ane araheze atumvaga imodoka yapfuye aragukunda nawe aragukunda akumva ko akazi kiwawe ukarimwo neza kandi nawe biraguhesha iteka yego tugushimire cyane turifuza kumenya ku bijyanye n'ababosi naho aho ushobora gusanga umubosi gusanga kuko wamufatiye imodoka nabi ugasanga muriko murashwana muri na biriya bigatuma biri muri bimwe ushobora gukora akazi udatekanye mu mutima aho usanga uri gukorera ku bwoba umwanya wari wose aranyica bigenda gute iyo hari n'akantu kabaye pari accident nawe atavyo wari wateguye nk'akarori icuma kigapfa nawe nta ruhara wabishizemwo ko icuma kiba cakozwe n'umwana w'umuntu umwanya n'umwanya kigapfa mu gihe umwandike message ukamubwira ati ya modoka yawe harakagenze neza ugasanga arakuriye umutima we niko wamenyereye ufatira ibintu nabi uranegirija n'ibi na biriya muhamuvyakira gute mbo imbere y'umubosi biragoye kugira ugume wera biragoye kweri kuko naho muba muri kumwe uhonyene nyene muri kumwe ntabura ibyo gushwanirako rero ahubwo ico twanura ababosi nuko natwe turi abantu kandi burya karya akazi tuko turagakora suko tuba tukanga kandi ikindi naco nirya modokari baba baduhaye suko tuba tuyanga ku by'ukuri imodoka igwaye nkaje ku ruhande rw'iwanje ndi umuntu ikintu ca mbere ntangura gukora ntanga raporo kare numvise gusa akantu na gatoyi gahindutse ku modoka raporo ndayitanga hakiri kare sindindira yuko bosi wenyene aba buvyumve ahubwo je nkivyumva ndatanga raporo nubwira ati nyakubahwa ukoresha wanje imodoka irafise akabazo ako kabazo gusa sinzi ahantu kari mugabo nakumvisemwo tuje ukarabisha ego rero ari umubosi mwiza aca akubwira ati genda ukarabisha ahubwo hakiri kare hari n'uwundi rubibwira agaca akubwira ngo rindira mugabo ntakubwire ngo imodoka uyihagarike kandi naho ntamenye yuko kugira kiragendera ku ngwara ariko iri kirasinzikara nimba hari hapfuye icuma kimwe kirandukiza ikindi ikindi kikandukiza ikindi ugasanga igeze mu bintu ahubwo no gutambuka idashobora gutambuka agaca abona ko ikosa riri iwawe
mugabo wewe wari wakivuze hakiri kare. Nico gituma rero baca bagaruka bakadushwanira, twisha imodoka, twagize ibi na biriya, orotsi twebwe. Twe twatanze raporo yuko icuma kigwaye gifise ikibazo, mugabo batubwiye niturindire muga imodoka itahagaze yagumye ikora. Rero niwe batubabarira badutahure batwumve. Dutanze raporo nuko tuba dukunda akazi kandi tugakunda iyo ngendeshwa. Ego tugushimire cyane. Turi muri kora ku bw'ejo. Yves, ku ruhande rw'iwawe wifuza ko uzoba ugezehe mu myaka iri imbere? ntunahite na kure. Oyaye jewe kubw'iwanje mu myaka 2 ndifuza ko nzoba mfise urundi rwego, kuzonyonga iwawe neza cyane. Ego kandi ibyo oye Imana ibibayemwo bitegerezwa kuba. Narahagaritse gukorera abandi, ahubwo nanje nkora gwanje canke nanje ntanga akazi. Ego uri kuvyitwaramwo gute kugira ngo ivyo bipfuzo bishikeko? Bo kuvyitwaramwo ko ngerageza gukora cyane, kuko burya iterambere ntigizana. Nta mahera ava mwijuru. Aya amafaranga gutanga inguvu hamukaronka amafaranga. Rero nanje ndiko ngerageza gutanga inguvu kugira ngo nanje ejo izo nguvu nzozisangize ko abandi. Ego tugushimire cyane, ndanakwipfuza ko ivyo mwipfuza muzobigerako. Ndanatumira cyane cyane abajene bariko badukurikira, cyane cyane abahungu meme n'abakobwa babishobora, ko bokwihutira kwiga umwuga w'ubushoferi. Ushaka kuba warivuriye mbega no kuga umwuga wuhe, nokora iki? Murumva ko Yves aduhaye umuco atana kimwe asize inyuma, ko ari umwe mu myuga yamwugurira imiryango. No musi aratunze umuryango, afise umugore umwe n'abana 3, kandi mu myaka 2 atari kera ashobora kuzoba afise ingendeshwa yiwiwe yikorera, areke gukorera abana b'abantu. Yves, mbere ko turangiza niyahe mpanuro ubwirwa ko baradukurikira ubundi bw'ejo kugira ngo yaba umwuga w'igishoferi canke indi myuga itandukanye bayihurumbire bakuremo ku muzo? Bo umwuga novuga mubi ni ukwiba, ni kuroga. Rero bakure mu maboko muhuzu bakore. Buriya no gufyatura itafari narabiciyemo nakazi, kandi karantunze imisi itari mike. Kandi sukuvuga ngo nuko nari ndabizi, nahe naragiye kuvyiga. Hasi bose boshobora gufyatura itafari, yaba rinini canke ritoyi, ariko nakazi burya nuwo n'umwuga. Kuko iyo utanguye gufyatura itafari ukorera umuntu, ejo nawe uzoba ukoresha ugapanga ifuru yiwawe. Iyo furu yiwawe nuyiturira izokuzana amafaranga. Ni worora isihiri agasunguro kakabeba gatoyi, hirya yejo uzoba woroye inka. Ni watangura kurima ikijumbu, hirya yejo uzohagarika ikijumbu uje mu bworozi worora inka n'ibindi. Nivyo ni imyuga kuko si vya bose. Hariho umuntu kuri ino saha adatunze n'inkoko, hariho umuntu kuri ino saha adafise akabeba kajya gatungana. Ca wibaza rero mbega uwo muntu ariko aja hehe? Nibahurumbira imyuga irahari kandi ni myinshi. Mbereye ku mwuga nkora ubushoferi ni sawa, harya n'ubutagisivero ni sawa, ubutagisimene ni sawa, kubaza, gushona, ukubaka n'iyindi myinshi irahari. Rero kwicara ata mwuga n'umwe uzi, numva ko buri kutera uja inyuma, utari kutera uja imbere, utari kurategura ejo hawe, na cane cane mu gwaruka. Ego tubashimire cyane, tunabatera n'intege muri iyo myaka 2 mwipfuza itaranahera. Imana izobarose iyo ngendeshwa yanyu, muzokore mwikorera. Hagiye gukorera umuntu bivuna, rimwe rimwe ugasanga murakomerekezanije, murarabanya ibitsure, ariko kubera ubuzi ushaka gushika ko abuze ariho kure ubupfu bw'umwana, tugeze kuvyihanganira. Twizere yuko mu myaka 2 canke itaranahera tuzohura mufise ingendeshwa yanyu musigaye mwikorera. Nyuma nugaruka kuri izo mpanuro bahaye, umwuga wose uko ukiza uretse wo kuroga canke wo kwiba, mwihutire kurima, korora n'ibindi bigiye bitandukanye. Cyane cyane ubushoferi mwumve ko ari umwuga umeze neza cane, ufise aho wamukuye kandi naho mugejeje. Nawe ushobora kuba wifuza kuvyiga, egera ama auto école, iga, rondera ibiraka, kora, wumvise n'igihumbi
n'ibindi bigiye bitandukanye. Shimye cyane rero namwe abakozi ba Royal TV ndanabatumira gukora ku bw'ejo kandi basaba bataraga subscribe mugire subscribe wanda mukurikirana ibiganiro bya Royal TV amakuru mashasha yizewe. Shimye cyane na cameraman Pasiplo yatumye amajwi n'amasanamu bashikira ibibenze byiza cyane. Au revoir. Imutangwa muri Royal TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri Royal TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Royal TV amakuru meza muzoyasanga muri Royal TV ibintu byose bigenda bisa muri Royal TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Royal TV nyaragasa cyutinduta Tahuye na mativi atandukanye, ibitari gaciga.